muri no minsi nyene duheruka gushingura papa baranyandikira ngo ihorere diva wanje ngutambuke neza utanyerera amata wanyoye n'agaseseke inka yakamwe yohorira babara more 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 diva wanje more 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 diva wa ibihe ducamwo mw'isi turi n'amarushwa menshi nakubesha diko azimizi ndi mu bihuhusi byinshi nyuma yo guhamba papa haje n'ibindi kugwaza narabaye mu bigeragezo ikongera n'ahandi handi bwati mana rero ndakeneye kakanzu ngwino kame kabisa ndakeneye akanzu nemeye guha Imana ubuzima bwanje bwose ndayibwira ngo fata vora y'ubuzima bwanje bwose ndiko jewe nabayeho mimi nkunda si nkundwe nyine nkakunda abantu je nkabura nigeze no kwisabira abantu ndakwinga inzu posting bad caje nkatora telefone yawe nkasanga ni posting handi ncika intege hari igihe umuntu abanga ushango na rukundo rukibaho basi niba tarubaho urarufise nimba urufise ni gutuvuga ata rukundo rukibaho uzi impamvu umuntu ava ata rukundo rukibaho nuko muri we atagwa bafise niwagira neza ntushimira ahubwo niwagirirwa amahirwe uzugire neza umwe canke babiri uzomushimiye ndi umuvugabutumwa muri filime kandi ntibisobanura ko kwandi umuvugabutumwa muri filime no mu buzima busanzwe ntagomba kuvuga ubutumwa fete abantu benshi barabonye ngo evangeliste Mimi Mireille voilà hari n'abambaje ngo none Mimi warasengewe reka ndababwira sivye kuvuga ubutumwa muri filime si bose baraba filime kandi bakeneye kumva ijambo ry'Imana yego haleluya amen isi keneye ijambo isi keneye Imana bati buriya uravugishijwe amavuta ntegeza kuyakoreramo ubu rero bese basigaye bavyandika ngo evangeliste muri je nkumva binteye ubwoba ariko ndavuga ati nubwo binteye ubwoba kuvuga ubutumwa bwiza ntibishaka kuntera isoni kandi c'Imana yampaye ntegeza kukibwira abandi bizonsaba izindi nguvu nyinshi kuko je sishaka kuzoba mu evangeliste yivangavanga just avuga ivyiwe ho kuvuga ivy'Imana yamutumye sishaka ndifuza kuzoba igikoresho c'Imana ciza kigirira ikimazi nyeneco nabonye abantu benshi bagira amakomantere ibiki muvuge namwe nazombuza kuvugira Imana ngo nuko araburya bukomantere bwanyu abantu baracade bagura shako Tobia na Sanibarati nibabujije ingoro y'Imana kubakwa Nehemiya yavuze ati Imana nizotuma bikunda yes me amen hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane nibi turonsa hotel paradise on earth. Ladies and gentlemen, be blessed wherever you are. Imani baho umugisha cyane muri umugisha kwa mwarahisemo Dicom Entertainment. Je nitwa Ndikuriyo Leonce Desan bwa Dr. Vlove aka Dicom aka the ambassador Prince Kizi tuba turi kumwe mu masanamu y'akarorero uwo twakiriye she's the one and the only yitwa Ndayishimiye Mireille also known as Karire Keza Bright Diva nayandi menshi kuri diva uga akadiva rero niko kanje cyane muri no minsi kabisa reka ngutere story muri no minsi nyene duheruka gushingura papa abantu benshi baranyandikira ngo ihorere diva wanje ngo mpore diva wanje bakanandirimba n'ijya ndirimbo ya diva ako ka diva barakavuga uzi no ndirimbo birantangaje uno munsi nazindutse ndayiririmbanirwa ndanayivuga sinzi impamvu kandi sinari bwanamenye ko nza guhura nawe uzibana ndaguhamagaye ndambona urampamagaye none wumva nawe bihuriranye n'ivyo bintu diva ni giza uzi ko diva risobanura nka gikundiro
kandi igikundiro narihawe n'abafanzi banje. Wow. Nahora numva riryoshe rikunditse kwamenga ndazi ico risigura cyane ico nze mugampise mbona nyine risobanura ibintu byiza kabisa, nanjye niyo mpamvu ndarikunda. Ngutambuke neza utanyerera, amata wanyoye n'agaseseke, inka yakamwe yohorira babara, more 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 diva wanje, more 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 diva wanje. Ni diva wa King, ni diva wanyu mwese. King azabakubita. Ago nyene King ko yavuga ngo wanje, twese duca dushira ko wanje. Ubwo najewe nanje ndi wanyu. Yego. Ndi wa mwese. Nyene uruwa bazoze tuvuga more diva wacu. Ako nanje uri diva wanje. Bashaka bamfuhira. Muri uno mwanya basi uri diva wanje. Umu wese mu gihe ciwe ndi diva wiwe. Okay. Diva ari komeze neza. Ndashima Imana yo mwijuru. Natangajwe malgré y'ibihuhusi bimaze imisi bihaca n'ibindi byinshi abantu baba batazi. Kuba wagumye urukinga as young, ubuhoho womengura umukobwa w'imyaka 18 kabisa. Mani habwe biratangaje pe. Kuko hari twishimire iyo Mana, tuyishimire hamwe twinjira mu kiganiro. Tuguhaye icyubahiro Mana yacu, urakoze kuduha kano kanya keza kugira ngo dushobore kuganira. Twemerere kugira ngo umwanya wose tuze kumarana na Diko ko bungana kose uze ku mwanya uguhesha icyubahiro. Ibyo tuza kuvuga byose mwami bizohembura imitima y'abazovyumva kandi bizobanezereze. N'abari twibwa ari izina ryawe ryorishigwa hejuru mu izina rya Kristo Yesu tubisavye kandi tuvyizeye. Amen. Wow. Nariko navuga nti urakoze kudushira mu biganza by'Imana by the way. Niyo twari turi ahubwo Ego. No kuragiza Imana ibyacu byose byo tuba tugiye gukora byose biba byiza tubishize yo Mana kubishi just yo tuvyeretse Imana. Wow. Nariko ndavuga nti iyo umuntu ashikiwe nibihe bidasanzwe bihe by'umurazi warumaze mu gihe ahubwo abandi muhura bonze imisaya yamenaguritse nta gutwenga, ariko wewe umuntu akuravye wasubiye itoto umeze neza. Ibi bihe wari kurabibamwo gute bitoroshe? None umusiri birahera neza muga nkunda uburyo wiyakira vuba ukaniyakira nk'umukozi w'Imana ariko ugatahura isi tubayeko. Ibi bihe wari kurabibamwo gute? Yesu yavuze ngo mwisi turi n'amarushwa menshi ariko uhora hazoyadukiza yose. Rero ibihe ducamwo nibihoraho. Uhoraho n'umwe gusa. Ni Imana yo mwijuru niyihoraho. Rero ibidushikira byose tuba tugomba kuvyakira cyane ko turi abana b'Imana kandi nk'umuntu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Hari ukuntu aba agomba kwitwara mu bigeragezo. Nakubeshya Diko maze imisi ndi mu bihuhusi byinshi. Inyuma yo guhamba papa haje n'ibindi kugwaza n'ibindi byinshi. Ariko ndashima Imana ko meze neza. Sindi wo gusara, sindi wo guheranwa n'agahinda, sindi wo kuko ibibazo birahera. Ego no munsi umuntu ararira ejo agatwenga. Ejo watwenga hirya ejo ukarira niko isi imeze. Nyuma yaho waranagwaje cyane gose. Ifura ya papa musaza wanje yaragwaye araremba kwa gupfa. Kandi urumva nije nategereza yatari ibi bihe nivyoroshe kubera iki umuntu aba mugari rimwe na rimwe mimi umbabarire simba niko ndabigarukana cyane, ariko hari igihe umuntu aba mu buzima ukamenga yo hobura gatongo ashwanire n'Imana kavuga ati bigenze ukunone na bino bise bikurikira ubunyene. Rega nta kibi Imana itakizi. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nta cyatugerageje na kimwe tutoshobora kwihanganira. Ngo ariko rero inyuma ya ariko niho nkunda. Ngo ariko ngo Imana ibonye nyene bigiye kuturengera izo ducira kanzu. Wow. Imana ibonye bigiye kukurengera ko n'umuvyeyi iragucira kanzu kabisohokamo. Wow. Ariko ngo nta cyatugerageje na kimwe kitari cyo kwihanganira. Ariko hamwe niyemera ko tugeragezwa ibonye bigiye kwanka batireka ndagucira kanzo peti yango genda urengana. Ndibuka umunsi umwe narabaye mu bigeragezo kabisa.
hamwe nsoma iryo jambo riramfasha ariko ngera n'ahandi hantu ndavuga ati mana rero ndakeneye ka kanzu ngwino ukame kabisa ndakeneye akanzu tikamwe wavuga ukanshi yego hari igihe rero ukeneye akanzu kabisa ico gihe karacitse Imana irakazana kabisa ukabisohokamo ikintu kiba giteye ubwoba ni n'ukuntu buri kurahora na bino bintu ugasanga ufise amasharije menshi mu buzima nkatwe tuguserukira akantu uri mu bikorwa cyangwa abantu bakwegereye turabibona rimwe bikanadutera ubwoba unabihuje n'ijambo washikirije ryarijije abantu ati umuvyeyi yaragiye yansavye byinshi ariko kimwe mu bintu bikomeye yarandagije batoya banje ubona yuko none umunsi uba uriko uragwana uvuga ati ndabe ko bobaho ndabe ko bokwiga ni ikintu kinini n'abafise ingo rimwe na rimwe gihakwa kugora kino kintu ntikizoguma n'ubundi kimeze nk'umutwaro mimi usanga cakubujije nawe urugo rwawe canke ibindi bintu wopambanye ku gatwe kawe erega desi jewe ndeze batoyi banje ni Imana ibandereye je ntavyo noshobora ariko bica muri wewe kandi sinabatoyi banje butaye naho n'abakuru banje rero jewe ntavyo noshobora jewe ndi igikoresho c'Imana kandi Imana nayeretse umutima wo kubafata mu ntoki ko ajya nta muntu afashe uyundi ni Imana yonyine idufashe kubera ko Imana ibigutije ako kantu ikagushoboza nyine kubafata ukuboko kugira ngo begere imbere so rero jewe ntabyo nokwishoboza jenyine ariko kuko ndi kumwe n'Imana nemeye guha Imana ubuzima bwanje bwose ndayibwira ngo fata vora y'ubuzima bwanje bwose ni kuvuga ngo nikiri mu buzima bwanje cyose Imana iragitunganya rero abantu bavukanye banje papa wanje naye musezerane ariko asanzwe yarabimbwiye ati ni wowe ngize nyene umuntu asamuragwa ni wowe ngize nyene kuzoraba umuryango rero kubona papa wanje yarambonye ko ubwo butwari nuko nyine Imana nyine hari ukuntu yari yabikoze kugira ngo papa wanje ambone mu bwo butwari so nize ko aho bigeze ndashima Imana kandi ku munsi tugenda tubona nyine tubaho ego fosha ndaruha pe ariko Imana irabishoboza abona birakunze hari n'abandi bantu mimi bavuga bati kuno kuruha nta buryo mu buzima bwawe wokwemerera ubundi muntu abwinjiramwo nk'umuntu w'umumama biramugora cyangwa umukobwa ariko haramutse hari umupapa mugafatikanya runo rugamba hari abantu batangiye kuvuga ibyo bintu timima ariko ariremereza muri ba bantu benshi mu murongo munini w'abantu baba bamurondera ntiwokwemerera umuntu akinjira mu buzima bwawe mukagwana n'urugamba muri babiri oya siniremereza kuko ni umurimo mwitumo Imana yabinkoresheje kuko nanjye nayivyemereye kandi ikintu ukora ukunze ntikikuremera buriya nuja gukora ikintu kikakuremera muri wowe nikiba kirimwo n'ubu ugikunze ariko ikintu cyose ukora n'umutima w'urukundo wowe nyine n'ubushake bwawe vraiment nikikuremera ni nka genda umora filme urabizi we kuri teha ingende duhaturu ariko kuko ari ibintu bitubamwo dukunda ntibituremera oya rero uwo muntu muvuga ngo yo kwinjira Imana nihagera ko imwemerera kwinjira zinjira ariko mbona umenga haracafunze haracugaye ariko gikundira akomeje kuba gikundiro mimi hano hirya ariko aravugwa byinshi ubona yuko hari n'umwe mu bakinyi ba filime asa n'uwidekaraye aravuga ati nukuri ko Imana mimi rero n'umukobwa mwiza naza n'uwitwa Fiko arambwira ati mu benshi bagiye bahurira kuri lancement yakoze uburyo yakurije kuri stage uvuga amajambo menshi ngo hari n'ahantu yakongoreye nasubije inyuma video nanje ndahabona wagiye no kwara nasubije inyuma video nabati no bintu bavuga nivyo mbona nyine hari ahantu Fiko yakongoreye urumva muzi ivyo yanyongoreye ivyo ari byo ahubwo shami ko twikundanira nkaba nabonye umuntu yibajije ico kibazo hajya Fiko yakongoreye yari karakubwira iki ivyo nibara ariko ko rwaherukana udatera impome utangiye kuzimubitaho oyize nibara diko kuko iyo akaba yashaka ko mwese mu vyumva yari kwivuga yarafise microphone ariko nyine kano gasanzwe yaragiye kunyongorera urabona ko yaranteye surprise nanje ubwanje narifise ubwoba bino bintu nibiki umuntu ubwiye ati ngo Fiko ma yabanje aranaducenga yabanje avuga ijambo aducenga abwira mama we ngo agiye kuba president ngo ngenda president
bamwe bibaza ngo ni bana brother ndamwemera kabisa nyene ni umuntu mwiza kandi ndanamushimira cyane yego ngiye ndamushimiye cyane uburyo ni benshi cyane kabisa baje kunshigikira njya gushingura papa nawe hari akantu k'umwihariko kiwe yakoze oya bijya bintu warabibonye akantu k'umwihariko kiwe yakoze ibaza ingene yaragiye arazana ishugwe bwiwe kwa papa atari umuntu bango twari close cyane gusa nyine yari inshuti yanje kajya akantu nambwiye sha vraiment kajya akantu wakoze karanezereye kuza kunshigikira ndanamenya yuko kugira shiki wacu yakose imodoka ya wenyine araza ndumva amakuru ko yafise Imana imuhumugisha buriya nta kintu na kimwe dukorera mu isi Imana itazoduhembera mu gihe tugikoranye umutima w'urukundo abantu hantu ndashaka kubasurinya ikintu tudakoranye urukundo canke igikorwa cyose dukoze atari rukundo rugiherekeje tukagikorana umutima w'urukundo cyo kintu tuzogihemberwa kandi fisidindi jambo rifasha rivuga ngo ikintu cyose ubiba nico uzokwimbura niba uriko wimbura kugira neza uzokwimbura kugira neza nyene niba uriko biba urwango uzokwimbura nivyo ikintu cyose ubiba nta muntu ajya gutera ibiharage ngo amayimbura ibigori icyo uteye nicyo wimbura imbuto uteye niyimera haleluya amen umeze neza imbuto uteye niyimera rero mu gihe uteye imbuto y'urukundo ubyitege n'ubyitege utegeza kwimbura urukundo iri jambo baryumve kabisa kandi kino kirere sinzi impamvu ni mwa kino kirere nta minsi ibiri irahera nkoranye n'undi muntu mba Imana imbabarira atanakijijwe aho yagusanga uherutse kwakira nk'umwami Yesu n'umukiza mu bugingo bwiwe yahagaze ku kintu citwa karuma gisa n'ico avuga ati yavuze ikintu gisa n'ico nyene ati nimba uri kurabiba ugwango uzosarura urwango nimba ubivye kugira nabi nawe bazokugira nabi canke uzimbura ibisa n'ivyo rero ntangajwe n'uburyo nawe rino jambo wese urivuga nta karani witereza irahe ndavyibuka kera ndiko ndaganira n'abayineza wa muryango wa Ineza turi kumwe n'abayineza nyene niwe mpora ndabiganira tuganira nyene two turapartage ijambo ry'Imana ndiko jewe nabayeho mimi nkunda si nkundwe kera mu myaka iheze si kera cyane ariko ni mu guhera si kera cyane ndiko nkakunda abantu je nkabura urukundo rungaruka kuko urukundo nabiba nkabura urungaruka ntihagire feedback nigeze no kwisabira abantu ndakwinginze umposting basi apana cyaje nkatora telefone yawe nkasanga ni posting ndiko nyine ndagerageza kunyuruka handi ncika intege citse intege kuko je ndakunda Imana cyane kandi ndakunda ijambo ry'Imana kuko niryo rifasha rikanyobora mu nzira kugira ngo sinsitare canke since mu nzira itarizo rikambwira ati cya muri no nzira n'icyo uzoshika iyi n'icyo inzira yayo namahonero nango ni wo murongo niryo tararimurikira mu rugendo rwanje ndiko hajya nacitse intege kandi n'umumenga nanje no kwankana nanje no mera nk'abandi bose nko abandi bameze ariko nkacanza gusoma ijambo ry'Imana ndavyibuka nashikiye muri Matayo akambwira ngo ni wakunda abagukunda umva uzo butandukaniye n'abataramenya Imana come on ni wakunda abagukunda yego uwo nuza gukunda mimi kubera ko nawe gukunda cyo nibisanzwe nta numwe atabikora na numwe buri urukundo gukunda umuntu amukunda ariko buri urukundo ni gukunda na wa wundi uzikata gukunda ukamukunda ubwo nako ngo ninyimvure kwa mwishamba iryo jambo rigaca rigira iki oya uri ukuzana vy'amakorasho vyo bireke ni mu buzima busanzwe niko nzana mu buzima busanzwe haca numva nciye bugufi ngo Imana mbabarira abandanya gukunda namenye kunyanka nkagukunda ndiko niba ari ikintu ndiko ndimbura n'urukundo Mana yaranyishuye iranshumbusha kandi babandi naretse urukundo si babarunyeretse Imana yaciye mu bandi niyo mpamvu ndiko ndakubwira we gusa apfa gutera imbuto uko izomera ntabyuzi uko Imana izoyimeza nabyuzi wowe gusa biba uko uzokwimbura kuza Imana ubibe iciza ubibe urukundo ubibe kugira neza ukuntu Imana izoguha kwimbura we nabyo uzomenya kandi noza ngo muri bino by'urukundo no kugira neza nibiki
aho bivye urukundo siho ugwimbura kandi aho bivye kugira neza siho ugwimbura mu bumana bwayo ica no muhandi ukimbura ariko buriya nuza kubona umuntu ariko arakwereka urukundo uravye neza hari hahandi nawe werekanye urukundo ugasanga nimba ari umuntu wagiriye neza nawe urahuye n'umuntu agukoreye ikintu cy'igitangaza kabisa kavuga ati wawe ya neza nanje nerekana nanje ndarosa uwundi muntu ayinyereka muri buno bwami bw'Imana ico biba nico wimbura bibi neza kora iciza tandukana n'ikibi tandukana no kuvuga n'abandi tandukana no gukora nabi tandukana n'ikintu cyose kibi kabone nubwo wobiba mu bugaragwa ni kibazo nibajije kwa kubiba kwawe nubwo wobiba mu bugaragwa Imana irazi kazana imvura ikameza cyane gose je nabivye mu bugaragwa oya ego nabivye mu bugaragwa kandi n'ubu sindaruka kubiba ndacyashaka kubiba ndacyashaka kubiba cyane muze tubibe urukundo bantu b'Imana hari igihe umuntu avuga ngo shango nta rukundo rukibaho nta rukundo rukibaho nta rukundo rukibaho basi niba atarubaho urarufise nimba urufise ni gute uvuga ata rukundo rukibaho ako miba mazi misi babivuga mbere nange mu bakinyi ba filime bamba bari nagiye nakira bashinga intahe bagarutse ku kintu kivuga ngo urukundo ntirukibaho uzi impamvu umuntu avuga ata rukundo rukibaho nuko muri we atagwa bafise ego nimba rutakibaho je nkaba ndarufise unyemeza gute ko rudahari ahubwo ntirubaho ku bandi ariko je muri we iwanje rurabaho niba ufise urukundo nushaka ngo na rukundo rukibaho hamwe basi sipoza ko iza ahandi atazihari ataruhari ahandi ataruhari ariko muri we urarufise none ruduhe nuruduha umva rutaza ruhari none tuzokora kuri urwo rwawe ruhari ndagatahuye muri no sanse umuntu naza arivugira nk'ubu uvuze ko urufise kubera ko wanabivye bikaba biboneka urarufise kumba uvuga nawe ko atagwafise wa mugane we nta nubwo afise kuko ntafise nuko uvuga ko atarukundo ruri mu bandi niyisuzume neza isange muri atagwafise hama nasanga atagwafise narusaba Imana nirimuha ibaze wo diko uvuze ko atarukundo ufise sivyo ariko ugasaba Imana ikaruguha nanje nkasaba Imana ikaruma umva none ko twogenda hanze tugaha abandi urukundo nabo bakagwakira ahubwo nabo ubwo tubahaye bakaza kuruha abandi irya jambo ryo muri ntawe yagiye niwagira neza ntushimira ahubwo niwagirirwa amahirwe uzugire neza umwe canke babiri uzobushimiye ubwo wowe nimba ndakugiriye neza canke akwereka urukundo nawe ubwo rukundo ndaguhaye genda ugwereka abandi dusanga isi yose yuzuye urukundo ariko impamvu abantu batarukundo ruhari nuko muri bo nabo nyene rwaraheze rero ibiza kurukamura ni byinshi ntitwokwirengaza ko ibiza gukamura urukundo ni byinshi n'ibiduca intege gukunda ni byinshi ariko nacyo bitwaye dufise umukunzi niwe Kristo Yesu kandi niwe twigisha gukunda tumusaba ruduhe hama namara kuruduha tuze kugwereka abandi mudusanga kabisa urukundo rwaganje ni uko ibihe biza ni gukomeza kwikorera ko numva Imana imaze kuba muri wewe kandi dufatiye kuri uko gutahura kwawe nagomba uhumuriza abantu cyangwa bahebuze hari abantu babonye uri muri ministeri usigaye waraguye cyane ivuga butumwa nubwo no muri filime wari havugira bagize ubwoba ngo yuko wabugiye guheba filime ukavuga ubutumwa byonyene bimeze gute muri filime ndumuvuga butumwa muri filime kandi ntibisobanura ko kwandi umuvuga butumwa muri filime no mu buzima busanzwe ntagomba kuvuga ubutumwa kuko ndakeneye ijambo muri cyo ndakeneye ijambo ry'Imana ko riganza umutima wanje kandi rimaze nkagira nka verset biblique ifasha kujya kuyigusharinga bisobanura ko ngiye kuba kugura urushengero cyangwa kuba oya niko baba bitahuye je sindi umwigisha w'ijambo ry'Imana kuko sindaja kwiga ahubwo je ndaganira ijambo ry'Imana kuko ari verset ziba zaramfashije nkumva nanje no zisharinga narabibonye ofete abantu benshi barabonye ngo evangeliste Mimi Mireille voilà Imana ishimwe ko wabibonye ariko mvuge ibintu umuntu ari nyuma yanje nibaza ngo umuntu atahava umuntu ari nyuma yanje ari mu bantu aracari hano arigenza mbona amaye gift ngo reka mpe gift ngo evangeliste Mimi Mireille ngo reka ngo gukorera umugisha kumuri mu evangeliste ngo ni ikintu kidasanzwe mbona amaye nka gift y'ibisazi so rero ikintu gihari kiya kintu kandi akibabwira hari n'abambaje ngo none Mimi warasengewe reka ndababwira
uzikuru kajya kantu kuno kaje si jewe nakazanye naje naza ariko umuntu kubaza ko yakazanye baza yarahishuriwe vraiment kuko je hambavuye gukina film impano mpora niyumva masi ikindi kintu mpora numva ko nzokoreramo Imana cyane gose sivye kuvuga ubutumwa muri film si bose baraba film kandi bakeneye kumva ijambo ry'Imana yego haleluya amen isi keneye ijambo isi keneye Imana isi irakeneye kumva Imana ni ukuvuga ntibikwiye guherera hariya muri filime si bose baraba filime bashobora kumva ijambo ry'Imana si bose baraba filime si bose basibumva ubutumwa bwiza ncisha muri filime bakeneye no kumva mvuga nkavuga Imana bakumva ijambo ry'Imana bitahuye neza so rero kiriya kintu cyangwa evangeliste jewe twakoze kajyaga fly kajyaga cover dufise ry'amasengesho muri Ineza kandi urabizi sanzwe ndi umurongozi wa Ineza yego so hamare uwakoze ya fish nzambona yanditse ngo evangeliste Mimi oya kandi hari ku munota wanyu utabimubwiye ndavuga none mpindure nta mwanya ugihari wo guhindura ndavuga ati buriya no muntu yeretswe ko n'ubundi mu mpano mu kintu mpora basi nibonamwo mu myaka iri imbere mpora niyumvamo ko je nzogenda nzovuga ubutumwa kabisa kuko mwemu yarazonshoboza mbonye rero yavyanditse ndavuga ati buriya uravugishijwe amavuta ntegeza kuyakoreramo cyane gose ntegeza kuyakoreramwo ubu rero bese basigaye bavyandika ngo evangeliste muri je nkumva binteye ubwoba ariko ndavuga ati nubwo binteye ubwoba kuvuga ubutumwa bwiza ntibishaka kuntera isoni kandi c'Imana yampaye ntegeza kukibwira abandi nimba ari ihumure Imana yampaye hari abandi bagikeneye ihumure ry'Imana kandi barindiriye ko jewe maguruka nimba ari abantu bagifise ivyaha bakigendera mu vyaha barakeneye kumva umuntu agativa mu vyaha inzira iherezo ry'umunyavyaha n'umuriro barakeneye kandi ugasanga nk'uhari abantu hari ibihumbi byinshi birindiye kuzokwakira Yesu umwami n'umukiza ariko Mimi ahagurutse ego ndavyemera rero jewe hari umuririmbyi itwa Ngoga yavuze ngo ego ndavyemeye namaramaje kugukora rero nanje Imana narayemereye amen ubu rero ndaje naremereye Imana ati ndavyemeye kugukorera kumbe uyu muntu yaremye ikintu bizonsaba izindi nguvu nyinshi kuko je sishaka kuzoba mu evangeliste yivangavanga just avuga ivyiweho kuvuga ivy'Imana yamutumye sishaka ndifuza kuzoba igikoresho c'Imana ciza kigirira ikimazi inyeneco uravyumva nkene ndifuza gukorana n'Imana ndavyumva ijuru rikaraba mw'isi rikavuga ati kiriya gikoresho ndacishimiye haleluya ndifuza kuzokorera Imana inyishimiye ndifuza gukorera Imana ijuru rinshingira intahe ku buryo ntavuga ivyo je nigeneye ahubwo mvuga ivy'Imana impaye kuvuga atu ni wo mwana nkunda kandi akampimba rero abantu mwumva ngo nsengera bavuga ngo wese ngo warasengera mu evangeliste deje Imana yavuze ngo nimugende muvuga ubutumwa bwiza muheri yuda kugeza kumpera y'isi ni kuvuga ngo uwemerera Imana ko ayikorera deje urasengeye ntegeza guhonyora muri aya mavuta kandi ndizera neza ko ijuru rizokorana nanje kuko niryo ryampamagaye na mwana w'umuntu yamamagaye nabonye abantu benshi bagira amakomantere ibiki muvuge namwe nazombuza kuvugira Imana ngo nuko arabujya bukomantere bwanyu nta numwe azombuza kuvugira Imana bakuvuze byinshi n'ubundi ko uziko ngo uyu muntu ndagiye kuri Facebook abantu baracade bagura shaho ariko Tobia na Sanibarati ntibabujije ingoro y'Imana kubakwa Nehemiya yavuze ati Imana nizotuma bikunda nanje rero gukorera Imana n'umutima wanje wose Imana nizotuma bikunda nizobifasha nizobishoboza nzoyinginga imfashe kandi izomfasha kuko jewe ntari kumwe na kimwe no kwishoboza jewe dikatari Imana ishoboje kuvuga navyo novuga jewe urabizi ko sanzwe ofisi isoni urabizi ko sanzwe nyine namajambo ngira je birantangaje umunsi wa mbere ndakubonye uri harutaro uri kuragaburira abantu kabyamva come on ni ariko mwe muyeri camaye gukora ndagikora kandi icyazompa gukora nzogikora nambwira ati mwana wanje genda hariya hantu ukore kino gikorwa nzogenda naramwemereye baramwemereye Imana iguhezagire cyane n'ubundi kwaye tugusanze mu bikorwa abantu batigeze babona urakoze kutuganiriza
ni byinshi ibindi tuzobigerako tuzatuganira ariko Yeah. abantu b'Imana kabisa ijambo ry'Imana muri Yesaya ryarambwiye ngo nimurondere uhoraho bigishoboka ko abonwa mu mwambaza akiri hafi muze dusenga Imana muze twinginga Imana muze tugaruke ku Mana wowe wacitse intege ukavuga ngo wakomerekejwe n'abapastori wakomerekeye mu rusengero nahe ngo byatuma ngo udasenga menya neza ko pastori afise inzira yo yegakiza na ofisi yawe pastori ntaziza kubazwa ivyawe azobazwa ivyiwe nta muntu umwe aziza kubazwa ivyawe umwe wese azikorera umusaraba wiwe imbere y'Imana uzorenguka nka wewe nzorenguka nka Mimi sinzorenguka nka Diko ntaziza kurenguka mu kibanza canje never rero ingo garuka ku Mana urupfu rutaraza Yesu yoza Yesu ataraza urupfu goza eske bishitse nk'ubugagenda wobugiye he bishitse nk'ubugapfa wobupfuye gute wobugiye he ko tuzi inzira n'izibiri hari ubugingo n'umuriro uri kuja he uriko witwara gute nibihe bikorwa uri kurakora nizihe ngeso uri kurabamo korera Imana ubaha Imana gendera mu ijambo ry'Imana soma ijambo ry'Imana rikurongore niwite ku by'abantu bavuga niwite kuri binabira niwite kubigerageza uri kuracamo na Yesu yarageragejwe hano mu isi Yesu nigera dusezera kutazogeragezwa ahubwo yavuze ngo nzobarindira mu isi kandi nzobana namwe rero Imana izokomeza ibane natwe mu bigeragezo mu mvura nyinshi mu mifunda myinshi uhoraho yadusezeraniye ko azobana natwe kandi atwe ngo nimushikame mushiramanga kuko ndi kumwe namwe rero ukiri mu vyaha bivemwo inzira y'umunyavyaha n'uburiro udahera ariko inzira y'umugororotsi iherezo ry'umugororotsi n'ubugingo budashira Mana duhana umugisha God bless you amen Diko Entertainment.